iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka ahanini ku mpinduka zejeje gukorwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nikete ryasumye ko n'umuyobozi ahambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murano makuru kandi turaza kugaruka kuri byinshi cyane kubiyabana n'abashikiranganje ba leta y'u Burundi ndetse no kuvyimirije kuba mu kanya gato bw'ibohero rikuru rya Gitega. Aho uri hose rero ndagwaye kaze murano makuru ubandanya kudukurikirana uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abadukurikirana bari mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ziri mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu ntara zo mu burengero, abari mu bisagara bitandukanye cyane ku bari mu bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure. Mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ndayishimiye Keza Navi Kezia mu mabanga mashasha. Uyu ni umukobwa wa Varisto Ndayishimiye ndetse na Angelina Ndayishimiye. Uyu yahawe ikibanza gihambaye cyane aho yahinduriwe amabanga. Byari bizwi ko uyu mwana wo mu muryango w'umukuru w'igihugu afise amabanga ahambaye n'ubundi cyane kuko rimwe mu ishiramwe ryiwe ryarangurira ibikorwa mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare House. Tuributse ko aha kwa Ntare House ariho akoranira, ariho hari amabiro y'abashikiranganje bose batandukanye ndetse na bamwe mu bategetsi bakomeye bo mu rwego rwo hejuru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amabanga mashasha rero yaronkejwe uyu mwana wo mu muryango w'umukuru w'igihugu turaje tuyabageze ko mu kanya mwidonido. Inkuru ejeje kudushikira nkuko turaza kwibageza ko mu kanya kuri ubu kw'ibohero rikuru rya Gitega urubanza rwa Rengiyome Bunyoni ruragira rusomwe. Ningingo igiye gusoka inyuma y'iminsi mike. Bunyoni nabo basangiye dossier imwe bunguruje urubanza rwabo, hakaba harimwo General Rengiyome Bunyoni, Samuel Destino Bamfumukeko, Colonel Desire Uwamahoro ndetse na Engineer Kome Niyonsaba. Urubanza rwabo rero mu rwa Sena, ingingo yabo ya Sena y'iyungururizo iraza gusomwa mu kanya n'amakuru tuza kubageza ko mwidonido ndetse kandi kuri ubu tukaba dutangiye kuronka kubejeje kuba kw'ibero ry'ikuru rya Gitega ntuze gucikanwa. Bamaze gutangaza kandi ko abashikiranganje bose bagize leta y'u Burundi barongowe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bazoremesha ikiganiro kubamenyesha amakuru n'abanyagihugu mu ntumbero kumenya ibibazo bihanze abanyagihugu no kubitorera umuti. Ico kiganiro kikazobera mu ntara ya Makamba ku munsi w'ejo igenekerezo ya 28 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni ku munsi w'ejo rwose ico kiganiro kikazobera mu ntara ya Makamba. Umushikiranganje wa mbere, abashikiranganje batandukanye harimwo abubudandaji, abo kwivuna abansi ndetse n'ibindi cyane ngo kuri ivyo bibazo bihanze abanyagihugu harimwo igitoro, abasirikare b'igihugu c'u Burundi bajanwe mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, amafaranga adahabwa abavuye mu bikorwa vyo kugaruka n'amahoro mu gihugu ca Somalia muri AMISOM ndetse no mu ngabo za no mu murwi wa ATMIS, vyose nivyo bibazo vyiteze kuzibazwa ku munsi w'ejo. Imbere ko tugaruka ku mabanga yaronkejwe umwana wo mu muryango w'umukuru w'igihugu, wowe udukurikirana utari wafyenda sabone fyonda kugira ngo uje ushikirwa nayo dushikiriza kandi none usangiza bagenzawe aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. Ndagwaye kaze muri ano makuru. Nkuko vyari bisanzwe bimenyerewe, itegeko rigena abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu ryaterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu ubwiwe Varisto Ndayishimiye. Mu mfunyafunyo nababwiye ko Ndayishimiye Keza Navi Kezia mu mabanga uyu yaganywe mu mabanga mashasha. Uyu ni umukobwa aturuka mu muryango w'umukuru w'igihugu ugizwe na Varisto Ndayishimiye ndetse na Angelina Ndayishimiye. Ndayishimiye Keza Navi Kezia yasanzwe kandi ari President Directeur General w'ishirahamwe Bene Ntare. Iri shirahamwe Bene Ntare bikanavuga ko ari ryo rifise isoko ryo gukora amasuku mu biro vy'umukuru w'igihugu nyene hariya kwa Ntare. Uyu rero nubundi ikete rimugena mu kindi kibanza gikomeye cyane mu ishiramwe rikomeye ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, nubundi nikete ryatewe ko umukono na Angelina Ndayishimiye.
uyu rero yarasanzwe ari directeur general w'ishiramwe bene ntare yaraye agenywe kuba assistant mu kigo Fondation Bonne Action Umugiraneza. Iki kigo kikaba gisanzwe kirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Fondation Bonne Action Umugiraneza ni ikigo gisanzwe kandi gifise icicaro gikuru mu Kibimba muri komine Giheta ho mu ntara ya Gitega. Bamwe bati ibintu bija n'ubundi iyo biri. Fondation Bonne Action ni ishirahamwe ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rikora ibikorwa bitandukanye harimo kugarukira bantaho nikora. Rirakora kandi ibikorwa bitandukanye harimo gusura abagwayi mu bitaro bigiye bitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi. Mbere no mu minsi iheze bikaba vyarabonetse ko iri shirahamwe ryagarukiye abagwayi batandukanye bari mu bitaro nga mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane aho ryo baryararihiye imiliyoni 13 abari barahejeje kuvuzwa gusa bakabura ingene bishura bagafatirirwa mu bitaro bakagumizwayo. Rikaba kandi ryaranatanze imfungurwa, ibitenge ndetse n'ibindi bitandukanye. Niko kandi rishiramwe rigenda rigarukira abanyororo batandukanye mu mabohero ari irya no hino mu gihugu mu kubaronsa ivyankenerwa, cyane cyane ariko rikita ku bakenyezi aho ribaronsa ibitenge, imfungurwa ndetse n'ibindi cyane cyane, ariko ivyo bigakorerwa abakenyezi baba bafise abana bavyariye mu mabohero atandukanye. Ngivyo rero amabanga mashasha yaronkejwe umwana wo mu muryango w'umukuru w'igihugu aho agiye kuba assistante mwishira hamwe Fondation Umugiraneza n'ubundi rongowe na Angelina Ndayishimiye. Ni mu gihe mu yandi makuru ahakorera ikinyamakuru Iwacu hatewe amabuye. Abantu bataramenyekana barateye amabuye mu rupangu rw'ikinyamakuru Iwacu mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba vyarabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'iyindwi. Abarongoye ico kinyamakuru cigenga bakabona ko ari ingendo yo kubatera ubwoba bagasaba CNC kugira ico ikoze. Ni mu gihe mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri w'iyindwi umumenyesha makuru wakimwe mumenyesha makuru vyandika inkuru zo mu gihugu cy'u Burundi yashitse ku kinyamakuru Iwacu. Abakozi bari ku mirimo, imiduga isa n'itagira igitoro yari mu rugo. Hari abagabo babiri biboneka ko bari mu myaka iri muri za 50 bari bicaye ku irembo ngo ni abashoferi. Imbere hakorera abanditsi hari amabuye ashika canke arenga 10 yatewe mu ijoro ryo kuwa mbere. Ayandi mabuye ntaboneka neza kubera aho yaguye hasanzwe hari ayandi mabuye aho imiduga inahagarara. Nyamiduga 6 ntiyafashwe n'amabuye. Ni mu gihe uravye mu ruhande ruherereye mu bumanuko bw'ikigo ca Iwacu hari ikirindiro c'abapolisi, abo ni nabo barengutse ubwa mbere bakanyaruka batabajwe. Mu rupangu rukurikira nk'uko twavuga ko ari mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Iwacu hari inzu nshasha nziza ifise n'amarembo abiri. Amabuye ubiravye yaterwa aciye hejuru y'inzu ya Iwacu isanzwe ari isorero ry'ivyanditswe canke se imprimerie, ikaba kandi iri imbere mugabo ibumbafu gato bw'iyandikiro redaction, ari naho haguye amabuye. Uti hafi isaha imwe n'igice z'ijoro na jewe nari nkiri ku kazi, hari ivyo nariko ndakosora. Abanyezamu bacunga umutekano bavuze ko hari uwo biketse mugabo batabonye aho arengeye, bivugwa na Abbas Mbazumutima icegera c'urongoye ikimenyesha makuru Iwacu. Ubwo nyene rero niho haciye hatangura guterwa amabuye, igihe abanyezamu baje kuraba ivyo ari vyo bo bibaza ngo nabasumba mugabo ntivyaruko. Abbas Mbazumutima agasaba urwego rujejwe kugenzura umwuga wo kumenyesha amakuru CNC guhamagarira abantu gutekana no gufatana mu nda. Akavuga ko uburenganzira bwo kumenyesha amakuru ari inkingi ikomeye za demokrasi. Bagenzi biwe n'abandi bamenyesha amakuru ba Iwacu uwo ari muri bake bandika intangamarara zidashigikira ubutegetsi bakiri mu Burundi, akaba ni naribonye umwuga, asaba ko bobandanya umwuga wabo badahingama kandi ntibadohoke kubera guterwa ubwoba n'ico gikorwa kigayitse coba carakozwe kuri uwo munsi bagaterwa ko amabuye nk'uko vyanditswe n'ikimenyesha makuru SOS Media Burundi ndetse bikanavugwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni mu gihe mu yandi makuru biriko biravugwa ko mu gihugu ca Tanzania Murantunge hari ikiziga catowe kireremba ku mazi y'ikiyaga Tanganyika, aho ni mu ntara ya Rumonge.
Ikiziga ca Emmanuel Nduwimana w'imyaka 46 caratuye hafi y'ikivuko ca Rumonge kuri uyu wa kabiri w'iyindwi, cariko kirareremba ku mazi y'ikiyaga Tanganyika munsi ya quartier Kanyenkoko, ni ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Kuga bashinga intahe ico kiziga nta gikomere na kimwe cari gifise kandi nticari bwabore. Emmanuel Nduwimana yakora ibikorwa vy'isuku kuri hoteli ya Honyene, niko umwe mu baryango we yatangaje ko uwo muhisi yaramaze kandi iminsi 2 agwaye. Uyu muhisi ngo yari karavurirwa muhira, ni nako avuga. Bagenzi be bakavuga ko bamuheruka mu ijoro ryo wa mbere rishira uwa kabiri, yasohotse hafi saa 2 z'ijoro ngo nta wasubiriye kumubona. Emmanuel Nduwimana yaturuka muri commune Songa y'intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi. Igipolisi cyo mu Rumonge naco kaba cemeza ko catanguye amatohoza ku rupfu rw'uyu mugabo. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya tubagejeje ko ivyingene umwana w'umuryango w'igihugu yahinduriwe amabanga akavanwa gukorera mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare, aho yararungoye ishiramwe rikora amasuku bene Ntare mu biro vy'umukuru w'igihugu, ahubwo akaronswa ikindi kibanza kandi muri fondation irongowe n'umukenyezi n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, ariyo fondation Umugiraneza. Turagaje ko kandi kuvyikiyago cimirije kuza ku munsi w'ejo c'abashikiranganje batandukanye bagize leta y'u Burundi, aho abanyagihugu n'abamenyesha makuru ndetse n'abanditsi bazoba bemerewe kubaza ibibazo bihanze igihugu. Nimugiye kandi mu mwanya uri imbere tuza kubageza ko ivy'ingingo sentare iza gusohora ku rubanza rw'uyahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni, nimba koko igihano yari yafatiwe ubwa mbere co gukatirwa umunyororo wo guherayo arico kiza kugumizwa ko canke se nimba aza gusohorwa ibohero canke se ico gihano ciwe yari yahawe ubwa mbere kikagabanywa. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje cikanwa n'adushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi gihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Numuza TV Imana bahezagira ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.